Amahoro y'Imana abane nawe, ubuntu bw'Imana bugusange, bukwiyereke, bukugirire neza. Imbabazi z'Imana zigusanganire. Mfuza ko dusangira ijambo riri muri Yesaya 62 igice cawo ca mbere, avuga ngo ku bwa Siyoni sinzocereza, no ku bwa Yerusalemu sinzoruhuka, gushitsa aho gutsinda kwawe kuzoserukira nk'umuco, n'agakiza kawe kakamera nk'itara ryaka. Uyu munsi ndagomba kuvugana n'umuntu wacitse intege mu cyo uriko urasengera no mu byo wizigiye kuri Kristo Yesu. Wacitse intege, urahereza icaha kirafata ijambo mu buzima bwawe. Hari abantu benshi bagwana na kamere y'ibyaha kenshi, kihana kongera kihana, ariko bikanka, bikamugora kenshi, agateba akavuga ngo nta kundi ndemeye kuganzwa n'icaha. Si ubugombe bw'Imana kuganzwa n'icaha, kuko Imana iranka icaha, ariko Imana ntiyanka abantu. Imana yanka icaha. Adamu na Eva bari mu bwiza bw'Imana, bakundwa n'Imana, ariko bamaze gukora icaha, Imana itangura kubabona kwicaha, ariko atari uko yari ibanze, ariko itangura kubabona kwicaha. Uyu munsi ndakwingize ngo ntucike intege, naho hari kikwizingiriyeko icaha, naho hari kamere yanse kukurekura. Ongereza amasengesho, ntuceceke kubw'ubugingo bwawe, ntuceceke kubwa gazoza kawe ko mu buryo bw'imwemu. Ntunume, ntiwirengagize, kuko icaha kizokwama kigushira kure y'ubwiza bw'Imana. Icaha mbere ntikidutandukanya n'ubwiza bw'Imana gusa, icaha kandi kizana timidite no kuba kure y'ubwiza bw'Imana, kandi kikadukorora no mu kwizera. Uko ukora icaha kenshi, ubaye mu buzima bw'icaha, ukwizera kurahera. Kenshi iyo umuntu akoze icaha aca atangura gutinya presence y'Imana, aca atangura gutinya ubwiza bw'Imana. Adamu na Eva bamaze gukora icaha, batanguye guhunga Imana no mu nyonga zayo. Ariko nagira ndakubwire ko nta handi hari ubuhungiro. Whenever you commit a sin, igihe cose ukoze icaha, kumva kubaye kure y'ubwiza bw'Imana, nta handi ho guhungira. Amaraso ya Yesu Kristo areza imitima, amaraso ya Yesu Kristo areza imitima yacu yagiye kure y'ubwiza bw'Imana. Tubwire Imana ati, Imana ngarura kure nagiye, wongere ungarure kure hafi y'ubwiza bwawe, wongere ungarure mu neza yawe no mu mbabazi zawe. Ariko kandi hari n'umuntu yacitse intege, yasengeye umutwaro kenshi, wasengeye ibyifuzo kenshi, bakubwiye amajambo menshi, araguca intege, arakudekuraja, agushira hasi kubw'uburemere bw'amajambo n'amajwi menshi. Yarakuremereye, uracika intege, urananigwa. Ibintu byafashe igihe kirekire, urananigwa, waradepoje kenshi, ntiwaronka akazi. Ariko nturuhe, bandanya. Imana n'inyuma ya zeri irakora. Ntucereze gusenga, nturambirwe no gusenga, nturambirwe. Aho nyene ucitse intege niho Satani agushaka. Satani agukeneye wacitse intege, Satani agukeneye wihebuye, Satani agukeneye wahagaritse ibikorwa by'Imana, Satani agukeneye waretse ibikorwa wategerezwa gukora, Satani agukeneye wahagaritse akazi kawe, Satani agukeneye uri kurarira amarira menshi, Satani agukeneye wihebuye, Satani agukeneye wacitse intege, Satani agukeneye wamanitse amaboko, Satani agukeneye wavuye mu muhamagaro, Satani agukeneye wasohotse mu bwiza bw'Imana, Satani agukeneye wasohotse mu bushobozi bw'Imana, Satani agukeneye wamanitse amaboko, Satani agukeneye wahagaritse gukora, Satani agukeneye uri kurarira amarira menshi, Satani agukeneye wihebuye. Please, ntuhereze Satani ikibanza, ntucereze, bandanya, keep on pushing.
something happen. Bandanya gusenga no kwizigira Imana mpaka hari igikoretse, mpaka hari ico Imana ikoze. Bandanya gukora mpaka hari ikivuyemo mu buzima bwawe. Bandanya kugerageza amahirwe. Do not give up on your dreams. Do not give up on your visions. Satani agukeneye wataye intumbero. Satani agukeneye waretse vision yawe nziza. Satani agukeneye wadendebukiwe. Satani agukeneye muri ibyo vyaha. Satani agukeneye wananiwe. Satani agukeneye uriko uragendera mu bigabitanyo, mu vyaha, mu magorwa. Please nawe wagereye kure y'ubwiza bw'Imana. Ntiwemere kugumayo kure. Garuka, hindukira, return yourself to your Lord, to your Savior. Hindukirira ku Mana yawe, hindukirira ku bwiza bw'Imana, hindukirira ku mbabazi zayo, hindukirira mu bwiza bwayo. Satani agukeneye wabivuyemwo, wabiretse, ariko ntimuhereze Satani ikibanza. Ntuhereze Satani ikibanza. Ibyo mukeneye wimenyesha Imana biciye mu gusenga no mu kwinginga no mu gukenguruka. Do not give up on your dreams. Abansi bawe bagukeneye wadendebukiwe. Abansi bawe barindiye amakuru mabi ko vyakunaniye. Abansi bawe barindiriye yuko bumva ko vyapfuye, bumva ko vyahagaze, bumva ko Satani yaronse ikibanza ku buzima bwawe, bumva ko abarozi bagutwaye, bumva ko Satani yakunesheje, bumva ko ubuzima bwawe bwahagaze. Ariko ntucereze kubw'ubuzima bwawe, ntucereze kubw'urubyaro rwawe, ntucereze kubw'akazoza kawe, ntucereze kubw'umugisha wawe, ntucereze kubw'ikigufitiye inyungu muri Kristo Yesu no mu buzima bwawe. Imana igukomeze, Imana igushigikire, Imana imukurinde gucika intege no kudendebukirwa. Imbabazi zayo n'ubuntu bwayo bugukoreho in the name of